Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turacyabandanye Izaburi y'105, tuhera ku karongo ka 33, turayera kuri 32, tugeze kuri 45, tuza kuba tuyihejeje. Ijambo ry'umutwe twabonye riravuga ngo ibitangaza umukama yakoze. Yarakoraguye urubura aho yobahaye imvura, arungika imbeya z'umuriro mu gihugu cabo. Yarahoneje imizabibu yabo n'imitenahi yabo, avunagura ibiti biri mu gihugu cabo. Yaravuze haca haduka inzige n'ibihori bitagira igitigiri, birya ibyatsi byose biri mu gihugu cabo, birya n'ivyamwa byameze ku isi yabo. Atikiza kandi imfura zose zo mu gihugu cabo ubuzibura bw'ubuto bwabo bwose. Hanyuma nabo arabasohora bajana ifeza n'inzahabu, kandi nta n'umwe mu miryango yiwe yatsitaye. Misiri iranezerwa nuko bagiye, kuko bari bayiteye ubwoba. Asanzurura igicu c'ukubakingira n'umuriro ubonesha mw'ijoro. Barasabye aca abarungikira inkware, abahaza n'umukate wo mw'ijuru. Yaruguruye igitandara, amazi arisuka atemba mu bugaragwa nk'uruzi. Nkako yaributse ijambo ryiwe ryeranda na Aburahamu umusavyi wiwe. Arungika abantu biwe mu kanyamuneza, abo yitoreye bagenda baravuza impundu. Abaha ibihugu by'amakungu, batorana ibyo ibindi bihugu byaruhiye, kugira ngo bazigame amateka yiwe kandi bakurikize amategeko yiwe. Aleluya. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, 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 amen, amen, amen. Zaburi y'105 rero turiko tumeze nk'abayimaze. Ijambo ry'umutwe ryavuga ngo ibitangaza umukama yakoze. Reka duhere kuri 32, havuga ngo yakoraguye urubura aho yobahaye imvura, arungika imbeya z'umuriro mu gihugu cabo. Aha ni hamwe abanyamisiri bari base kurekura bene Isirayeli, hanyuma gutyo Imana rero yari kirabaha ibihano ho kurungika imvura nziza ngo igire yamishe. Imana ikarekura amabuye imiriro, mbese Imana yari kirabahana kugira barekure bene Isirayeli. Yarahoneje imizabibu yabo n'imitena yabo, avunagura ibintu biri mu gihugu cabo. Aha batubwira imitenayi, imizabibu yabo, ko urwo rubura rwatuma byononekara bigapfa, bikabihumbahumba nyene bigahungukira hasi. 34, yaravuze haca haduka inzige n'ibihori bitagira igitigiri. Imana yaravuze haduka inzige n'ibihori, aho inzige ziciye murazi nyene atani icyatsi kihasigara. Ubwo izo nzige n'ibihori kwari kugira birye ibintu abanyamisiri bari bararimye.
bijya ibyatsi byose biri mu gihugu cyabo, bijya n'ibyamwa byameze ku isi yabo. Nabisiguye ariko byari biko hari kwisigura. 36 ati kiza kandi imfura zose zo mu gihugu cyabo ubuzibura bw'ubuto bwabo bwose. Abana b'imfura bose barapfuye. 37 hanyuma nabo arabasohora bajana ifeza n'inzahabu, kandi nta numwe mu miryango yiwe yatsitaye. Hanyuma Imana isohora bene Israeli bava mu Misiri, kandi muri bo ngo nta numwe yatsitaye, nta numwe aho. Ubwo ibyo onye tubisoma kwanza no mu gitabo cy'amategeko birimwo, mwiyimuka Misiri birimwo, mu gitabo cy'abami. Reka dufate mu gitabo cy'iyimuka Misiri uca ubibona uko byagiye biragendera abanyisirayeli nabo mu Misiri. Abana b'imfura barapfuye, ariko abanyisirayeli bavamwo, kandi ngo n'ifeza ubisomye Imana yarababwiye ati muze mugende mu babanyi banyu mubasabe ibitenge byiza, amabubu meza, amakositime meza, mubagurana amafaranga. Imana ibaha n'umutima wo kubumvira kugira babihe abo banyisirayeli, baca bagenda babijanye. Kandi n'umuntu atari umunyisirayeli yari yarabonye ko abo bantu bahahazwa, nawe Imana yamugiriye ubuntu, uwajanye nabo ubwo nawe yabaye umunyisirayeli. 38 Misiri iranezerwa nuko bagiye, kuko bari bayiteye ubwoba. Abanyamisiri bariruhukije bararyoherwa ko abanyisirayeli bagiye, kuko bari basigaye bafise ubwoba, kuko ingorane bariko barahura nazo, ariko kwari kubera Farawoni yaguma abahahaza. 39 asanzurura igicu cy'ukubakingira n'umuriro ubonesha mu ijuru. Imana ngo irasanzurura igicu cyo kubakingira, ngo n'umuriro ubonesha mu ijoro. N'umuriro ubonesha mu ijoro, hari igihe mama mubona igicu cyahindutse ukabona umenga burije kandi butarira. Kwari kugira abanyamisiri ntibabone neza aho baca ngo bakurikirana abo banyamisiri bariko barihungira. Imana rero icishiraho n'umuriro, izuba, umuco mwiza, amatara ya originali yo kumurikira abanyisirayeli aho bagenda baraca. Haleluya, amen. 40 haravuga ngo barasabye aca abarungikira inkware, abahaza n'umukate wo mu ijuru. Ngo barasenze Imana yo mu ijuru ibaha inkware. Murabizi ariko nubwo ibiza buri yanditse uko, murazi ko basabye Imana ikabaha inkware, ariko babisaba n'umwibwira batukana Mose ati ngaba n'inzara turembeje nitukironka n'inyama, niyo twigumira mu Misiri bakaducunagiza mugabo tukajya za mayonnaise, tukajya amapoivro, tukajya, murazi nyene biranditse mu gitabo cy'iyimuka Misiri uko byari bibamereye. Ariko Imana yarabahaye inyama, ibaha inkware. Inyama z'inkware ziraryoshe bana b'Imana, je nahora ndazirya. Iyo naja kwa nyogokuru babyaranje baragenda kuzifata bakazitega. Inyama y'inkware n'inyama y'inuma ziraryoshe, je naraziriye, nahora ndazirya. Ngira nifuku noba naraziriye kubera ndazi ko nahora mbona abantu mu bijiji byo kwa banyegokuru batega intuze, baratega intuze, baratega ifuku. Mugabo ifuku bazitekana n'ibyo kurya by'ibijumbu n'ibiki, nkabona babigaburira babitobera kamimbwa. Ariko inkware naraziriye,
narayiriye. Hanyuma turabandanya, barasabye aca abarungikira inkware abahaza n'umukate wo mu ijuru. Erega ahubwo umuntu akwiye kurora inkware, kurya inkware ni byiza, murumva ko n'Imana irazemera, yazigaburiye abantu bayo. Ine na rimwe yaruguruye igitandara, amazi arisuka atemba mu bugaragwa nk'uruzi. Ngo yaruguruye igitandara, amazi arisuka atemba mu bugaragwa nk'uruzi. Murazi ko hari igihe bari babuze amazi n'iki, hanyuma Mose akabakurira amazi mu gitandara, bariko baramutuka ibyabo bitoroshe. Ine na kabiri, nkako yaributse ijambo ryiwe ryeranda na Aburahamu umusabyi wiwe. Ngo nkako Imana yibutse, Imana kugira ibahe inkware n'amazi n'ibintu byose Imana yazirabagirira, nuko Imana yaba yibutse Aburahamu, ijambo yayaze na Aburahamu. Gihe Imana igira Aburahamu, haguruka uve muri icyo gihugu cyawe ugende mu gihugu nzokwereka. Imana ikamukura muri uri y'Abakaludayo, hamwe basenga ibigirwamana, bakora ibintu by'imigenzo mibi. Mugabo Aburahamu akemera ishaka ry'Imana, agahaguruka na Loti. Aburahamu agahaguruka na Loti n'umugore wiwe Sara, bakagenda mu gihugu Imana yari yababwiye, ariko kuja hariya muri Kanahani. Ine na gatatu, arungika abantu biwe mu kanyamuneza, abo yitoreye bagenda baravuza impundu. Ngo Imana ibarungika mu kanyamuneza, abo yitoreye bagenda baravuza impundu. Murazi rero igihe nyene bari bavuye mu Misiri, bakagera n'ahantu hari uruzi, bakarira ati turagowe, none rujya ruzi gogo turagwambuka gute? Kandi rujya ruzi rufise amateka. Bakagwambuka aruko Mose yagize ubwoba, avuga ati none turagwambuka gute? Imana ati gira inkoni yawe nk'uko, ukicamo kabiri, bakambuka neza. Hanyuma bageze hakurya, b'Abanyamisiri babakurikiye, kuko nabo bavuye mu Misiri, byatumye Farawo abwira ingabo ziwe n'abantu ati dukurikire bajya Abanyamisiri, dukurikire bajya Abanya-Isirayeli, bagaruke babandanye batubera abaja. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Barabakurikiye rero, nyuma nabo baza guca muri rwa ruzi, bazi ko baza kwambuka, baca bahonerayo. Farawo n'umuntu umwe muri bo nibo basubiye inyuma, kuko Farawo wewe yarategeka ati genda mubacakire mubagarukane. Basi rero uruzi ruca rurabahonya, ngo abo yitoreye bagenda baravuza impundu, abo yitoreye bagenda bavuza impundu. Rero ugiye muri kiriya gitabo nyene uca ubona bamaze kwambuka urwo ruzi, ingene babonye Abanyamisiri batwawe, baca batora ingoma batangura kuvuza, harimo na Miriyamu mushiki wa Musa, batera indirimbo, babyinira Imana, batera impundu, babonye abo Banyamisiri babakurikiranye batwawe bapfuye rubi. Ku bana b'Imana tuze turakunda Imana, Imana iziratugwanirira. Hari igihe abasi bawe bagutega, bagashaka kukwica, bagashaka kukugirira nabi, ngo bakwice, mugabo ugasanga nibo bahaguye. Hari umuntu ndi muri Tanzania, abantu bigeze gushaka kunyica, barapanze kunyica, mugabo umwe muri bo acagerageza ukuntu yondokorera ubuzima, acabwira umuntu wo kwibarabara, umubarozi wo kwibarabara,
ibyo abantu bapanze kuza kudukorera. Aravuga ati jewe kweri simbona icyo Zipora bariko baramuhora, ariko abashaka kunyica kubisanzwe bari bateguye kutwica turi imihana 3 batwagiriza ngo turabatutsi, utwoba turabatutsi. Imana yayo mwijuru ritabare cyane. Jewe bana b'Imana namankunda kubivuga canke namashinga intahe narashinze n'intahe. Jewe sinzi ubwoko ndimo, sinzi ngo mpagazehe, kuko mu Burundi natujijwe n'abatutsi, mu nkambi nuzwa n'abahutu. Baranyanka, usibye ko Imana nyene ariyo yaje kunyitabarira igacinyizanira muri Australia. Muri Australia rero n'igihugu kidatora, wikoze ibyo wishakiye, niyo mpamvu hari n'ibyaha byinshi. Mugabo ntawoza kuvuga ngo umututsi canke ngo umuhutu canke ngo umutwa, kuko bajya mwanena ngo nabatwa. Ndanabashima kabisa bamwe muri bo birongoreye abazungu bafise abana beza b'abametisi. Umutwa agaca arongora umuzungu, abandi bakarongorwa n'abazungu. Ubwo rero Imana iba yerekana ko abantu twadukwiye kubahana, nta muntu akwiye gusuzugura uwundi. Basi rero twari kuri ibi by'Abanyisirayeli, ukuntu Imana yabagiriye neza, bagatera indirimbo, bagatera ibyishimo. Nanje rero natekereza uko Imana yagirangirira neza, bituma numva nezerewe, nkavuga ati kweri Imana ni Imana. Abanyamisiri baca baratikirira mu ruzi, mu kiyaga. Abanyisirayeli nabo batera impundu, baratamba baratarika. 4 abaha ibihugu by'amakungu. Imana ibaha ibihugu by'amakungu, batorana ibyo ibindi bihugu byaruhiye. Ngo batorana iby'ibindi bihugu byaruhiye. Kubisanzwe nubwo kiya gihugu cya Palestina canke cya Israeli, bajya Abanyisirayeli bariko barakigwanira ngo bakirukane mwabo muri Palestina bose, kera cyararuta hajya. Palestina yaruta hajya. Uko intambara zagiye ziba, bamwe bagiye bakibega kutu udutara se canke imisozi canke bagiye bakibega ko bagiye bagikura ko bagiye baza bagitwara ko imisozi. Ariko nk'ubu hamwe Abanyisirayeli bovuga bati tugomba gubohoza igihugu cyacu cyose, bajya ba Palestina, hajya muri Palestina niho bakiswe Palestina. Hariho n'ibindi bihugu ngiye kubidondagura, wosanga bifashe umwanya ahubwo tuzofata tuje hajya mu gitabo cy'inyimuka Misiri canke se mu gitabo cy'abami, tuzoce tubona bijya ibihugu byose byari bikwiye kwitwa Israeli canke byari bikwiye kwitwa Palestina. Basi rero niho havuga ngo abaha ibihugu by'amakungu batorana ibyo ibindi bihugu byaruhiye. 4 kugira ngo bazigame amateka yiwe, ngo kwari kugira baze bazigama amateka y'Imana. Ko Imana yabemereye ibihugu, ko Imana yabahaye icyo gihugu. Urumva Israeli yitwa Israeli kubera ujya Yakobo. Nayo ubundi igihugu bwa mbere cyari Kanahani. Iyo Kanahani rero mbere yari ku bindi bihugu bagiye bakwega bagiye bakura ku misozi, bakura ko intara,
tuzoja mu gitabo tuzoce tubona iyo misozi. Rero iyo Kanahani Imana yari uko kuntu Imana yabagirira neza ikabaha ibyo bihugu cyangwa ikabaha iriya Kanahani, kwari kugira aba banyisirayeli baza bame bibuka Imana n'ibyiza Imana yabakoreye. Usibye ko byageze aho ntibumvira Imana, bigatuma baza baranasanzara, kuko iyo uri kurasoma Bibiliya hariho imiryango, uko yari imiryango 12 urasanga hariho imiryango 10 itakiboneka. Kandi mbere wanashaka twokongera ko n'abajya abahungu 2 ba Yozefu, kuko nabo bafise ibihugu cyangwa se intara bari baratoranye. Rero hariho abagiye bazimangana igihe bariko baratotezwa, baza baricwa batotezwa basubira bagahunga. Rero bamwe bakisanga hasigaye imiryango 2 kugira ngo bazigame amateka yiwe kandi bakurikize amategeko yiwe, kugira bazigame amateka yabo n'Imana, bongere bazigame amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana none barayazigamye. Uko biri kose niho tubona isezerano rishasha, tugaca dusanga Yezu yaraje kubera b'Abanyisirayeli bya bindi bagiye baronona, batitaye amategeko y'Imana, batitaye kumvira Imana. Kandi barimo abahanuzi twarabibonye kw'Izaburi kuri Ode menya ya mbere canke ya mbere, ndumva ari ya mbere, bagomba kuba aribo bari gukwiza inkuru nziza mu makungu, mugabo ntibayikwijije, bifashe uko bishakiye, hamwe bagapinga Imana. Bituma rero Yezu Imana iraba ati reka mpindura ibintu, bituma Imana iza muri Yezu Kristo mwisi kugira barabe, kuko Imana n'abahanuzi baravuga ati aba bantu bagoye baguma bagorana, nzogera igihe muri bo mpagurutse mu muhanuzi. Imana rero imaze guhagurutsa Yezu Kristo akavukira mu Bayuda, ntibamwemeye. Nyuma bonyene barapanga baramwica, ariko Imana ikomeza kugirira neza, havamwo muri bo abahanuzi. Ariho tubona bajya ba Paulo, gutyo bamwe bagomba kuvamwo bakaja mu makungu bakavuga ijambo ry'Imana, ariko ntibyemeye, ntibyagiye biragenda nk'uko Imana ibishaka. Niyo mpamvu rero muri Yezu Kristo natwe duca tuboneramwo umunezero canke twoca twumva ko noneho natwe tugiye kuba abuzukuru ba Aburahamu, ariko ku kwemera kwa Aburahamu yubasha Imana, kumvira Imana. Nayo ubundi twebwe murazi ko Yezu yavuze ati ugwaruka rw'ubu rumeze uko, nta n'ikindi kimenyetso muzobona. Rero ugwaruka rw'ubu ni ugwaruka rwo kuri Yezu Kristo. Yezu yavuga ugwaruka ruriko ruzaduka nyuma ya Yezu Kristo, mpaka Yezu aje gutwara ishengero. Rero twebwe abanyamahanga tunezerejwe nuko Yezu yapfuye mu ijuru, tukagira iki, tukabonera umunezero no gukira muri Yezu Kristo. Nayo ubundi aba Banyisirayeli na hasasa na bakomoka kuri Aburahamu na Izahaki na Yakobo, aribo n'ubu bariko baragwanira icyo gihugu cyabo cya Kanahani cyangwa se cya Palestina Imana yari yarabahaye. Ego ndumva twogeza Zaburi rero y'105 turayimaze, ubwo kumbure tuzoca tuja mu bindi bitabo, hanyuma tuzogaruke kandi muri Zaburi ya 106 mpaka igitabo cy'amazaburi tukimaze. Murazi ko igitabo cy'amazaburi tugifatanya n'igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, ariko kandi
twama tuja no mu bindi bitabo kubera uko Yezu Kristu aba yampaye kubikora no kubivuga. Umukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.